Nitwa Fablice Manirakiza, ndi umwana w'umurundi nakuriye muri Australia, nkaba ndiko ndarangura imigambi yanje ngaha canke imigambi ya twese. Rero uno munsi akaba ari umunsi w'umunezero kuri twese, ndasigura igituma ari umunezero ku barundi bose. Rero uyu munsi akaba ari umunsi twatanguye gutegura ikibanza cyo kubakwamwo isoko rikuru rya Bujumbura. Ndasubiyemwo n'umunsi uhambaye kuko n'umunsi dutanguye gutegura ikibanza cyo kubakamwo isoko rikuru rya Bujumbura. Igihe cyo gutangura kubaka isoko nyezina navyo tuzokongera tubibamenyeshe. Rero turi kumwe n'umushikiranganje ajejwe ivy'inyubako canke ajejwe iki gikorwa kiri soko rikuru rya Bujumbura. Twagize amahirwe yo kumwereka uko novuga ati ko dutanguye ivyo bikorwa. Twagize amahirwe yo kumwereka aho novuga ati isinzikara iri soko ryari ryagize. Twese turabonera hamwe ko kuvyukuri bikenewe ko abana b'u Burundi tuvyubake. Rero n'umunezero udasanzwe kuko kujya nagiye ndabivuga ni i projet novuga ati izokwubakwa na Ubaka Nation Group. Hanyuma Ubaka Nation Group nayo ikaba yaruguruye amarembo kugira iyo projet izofinanswe n'ikigega c'abarundi bose. Ndasubiyemwo hariho ikigega twashinze cyitwa One Africa Investment Fund. Icyo kigega ni kigega kirengeye ubutandukanire bw'abarundi bose, kirengeye amoko, kirengeye imigambwe, kirengeye amashengero, ni cy'abarundi bose. Ico kigega rero twifuje ko uwari we wese duhereye kuri wa murimyi wa ruguru tukaja kuri wa mu diaspora ba muri Amerika, tugahera kuri novuga ati tukavuga kuri wa mu taxi vero wo ngaha, tukavuga muri wa wundi akubura isoko ngaha, ko bose bashobora canke bashobora kugiramwo umutahe. Ivyo rero mu kubikora twashinze ko umutahe umwe mu mafaranga y'amarundi ari 103 by'amafaranga y'amarundi. Umutahe umwe mu madolari ni 103 y'amafaranga y'amadolari. Aho urumva ko ari ukugurira amarembo baba diaspora bene wacu kugira nabo bashiremwe umutahe. Ndasubiyemwo iri soko rya Bujumbura rigiye kuzofinanswa n'ikigega c'abarundi bose. Rero mwese muriko muranyumviriza ndabateye akamo dusidukane niyonka. Mu Kirundi baravuga ati ubucaka iteka aragitera, bisigura ikati ni iteka ry'abarundi bose. Rero guhera igisaha guhera uno munsi shize ku mugaragaro ko imitahe yaruguruwe. Novuga ati turiko turabivuga kuko twabonye ubwishi bw'abantu, kuko inyuma y'imisi 4 tubivuze mu misi heze imitahe irenga 300 yari imaze kugugwa, imitahe irenga 200 mu madolari yari imaze kugugwa. Narabibabwiye banko bunico yashimye kudufasha kugira uwari wese ashobore kuronka access yo kugura umutahe. Rero nkavuga ati ico kigega kujya nagenda bivuga kirengeye imbibe, kandi abantu bavyumve si kigega ca leta, ni kigega c'abarundi twese. Bumve yuko ubwo bwigenge buhari kugira abarundi tuje hamwe twenyene twihe iteka. Mwese murabizi ko iki kibanza umwanya cyari kimaze kitarubakwa, twese byadutera isoni. Aho nibaza ko nihenze, twese byadutera isoni. Rero nkavuga ati ko tugira amahirwe uburongozi se barundi umukuru w'igihugu wacu akaba yavuze ati abarundi twese turi kumwe turashoboye. Rijya jambo rya turi kumwe turashoboye twerekana isiguro yabo. Ubushidikanya ko bitokunda abone ubushobozi, abone inguvu z'abarundi. Ubu rero novuga ati akanakarorero ni challenge twihaye nk'abarundi twese. Kujya nabivuze urumva ni kigega c'abarundi bose cugururiye amarembo ku barundi bose. Rero ni kigega twagize umwanya ukwiye wo kwiga amategeko akigenga. Twamaze ukwezi turiko hanyuma rero turavuga ati reka rero dutangura igikorwa cyo kwegeranya uburyo, cyo kwegeranya amafaranga y'abarundi yo kuyubakira ico. Munyumve neza, amafaranga mugura imitahe ni muyahaye Fablice, nta muntu numwe muyahaye, muyashize mu kigega canyu kugira twese dushobore gukora igikorwa kigiye kuduhesha iteka mu gikindi gikomeye cyane, kigiye no kuzokutwungukira inyungu. Novuga ati kugira dushike muri cya gihe umurundi atangure guhembwa, umurundi aryoherwe no kwitwa umurundi,
umurundi ashobore kuvuga ati Imana warakoze kungira umurundi. Ivyo rero birashoboka kandi tugiye kuzobishikako. Rero icyo novuga ni cyuko inzira zo kugura imitahe zaruguruwe. Inzira zo kugurura imitahe zaruguruwe, twuguruje konte bloke. Ndasubiyemo ni konte zugaye. Na jewe Fablice n'uwari we wese nta numwe azoba afise uburenganzira bwo kujya gutora amafaranga canke gukora aya mafaranga inzego zibijejwe zitarajaho mu mategeko ngenderwa ko y'ibigega, ku mategeko y'igihugu, ku mategeko internationale. Narabasiguriye ko haba hari urwego rugera ikigega, narabasiguriye ko hari urwego rw'umutekano w'amafaranga, narabasiguriye ko hari urwego rw'umutekano w'abanyamitahe. Ikindi kiryoshe muri icyo kigega novuga ati kirengeye ayandi mastructure novuga ati y'ama institution financiere yahora ahari. Si vya bindi haza umuntu akaza yikoreye miliyari dukacumengaje guhonyora wa wundi yazana gatahe kamwe. Oya, suko bimeze. Mu mategeko ngenderwa ko y'ikigega nta assemblée générale hari, twese turangana. Mugabo mwumve neza ko mu nyungu washizemo amafaranga menshi ni wazokunguka vyinshi, kandi mwibuke yuko umutahe w'amadolari uri hejuru cyane kurusha umutahe w'amarundi, kandi ntibibujije ko n'umurundi ari ngaha ashoboye kwironkera iryo dolari ashobora kugura umutahe wiwe mu madolari. Urumva rero n'ibintu byugururiye bose. Guhera iyi saha rero nico nako ndababwira yuko abashaka kugura imitahe twarabashikirije amakonte, twongera turabashikiriza amalinye yo kwitura. Uko bigenda wewe uragenda muri bankobu. Ubu twarasabye bankobu hose kwihashira amakonte y'icyo kigega. Ikigega cyitwa One Africa Investment Fund. Amakone yayo ari muri bankobu, ari muri CRDB. Duhigwa duhishije bankobu yo urazi ko yegereye abene gihugu hose. Bisigurika ati rero wewe mu kugura umutahe genda muri bankobu, genda muri CRDB. Niyo uri mu diaspora uri hanze ja muri banki yariyo yose kwisi. Konte twarayitanze na Swift code turayitanga. Umaze kuriha umutahe wawe ijya bordero nicyo cyemeza cyawe cya mbere cyerekana ko ari cy'umutahe, ko watanguye urugendo rwo kuba umunyamitahe. Mugabo wibuke urishe urose ijya receipt ya bank ubutanguye gwa rugendo, kuko ikijya gikurikira haca habaho rero icyo kuverifya. Wewe warose ijya bordero hariho urupapuro bita acte d'engagement cyangwa urupapuro rwo kwiyemeza kuba umunyamitahe. Ubwo rupapuro ushobora kururonka ahariho hose, ushobora kururonka ku masite, ushobora kurudusaba, ushobora kururonka uciye mu nzira zose, cyangwa niyo woja muri Google ukandika One Africa Investment Fund cyangwa ukandika imitaheyacu.com, ubwo nyene uba wahashitse. Rero iyo wahejeje kurihira umutahe wawe, igisigaye nuko wuzuza ubwo rwandiko rwo kwiyemeza kuba umunyamitahe. Ubwo rwandiko rero ururungitse cyangwa uruzanye, ucuruzana na gafoto ka passport, uruzana cyangwa ukarurungikana kopi ya passport yawe cyangwa karanga muntu. Hanyuma ukaca uruzana ku biro byacu biratwereka suppose ko hashobora kubakwa nk'imiliyaridi zigera nk'amajana 5. Suppose izo miliyaridi majana 5 muravye ibi bikorwa uko bizoba bihagaze, nawe ntihazohuri imiliyaridi 5 tuzoza turakuramwo ku kwezi. Uci ufata za miliyaridi majana 5 ukazigabura miliyaridi 5 uza gutora imyaka 8. Bisigurika ati imyaka 8 tuzoba twisubije amafaranga twashizemo. Cufata rero ikiringo c'imyaka 12. Fata ikiringo c'imyaka 40. Mwebwe mwashizemo imitahe muri ko muri ronkera inyungu. None mwumva ko tuzoba turiko novuga ati tuzoba twamaze kuba Dubai. None nimwumva ko tuzoba tugiye muri ryayishugwa ry'abarundi ryo kunezererwa no kuba umurundi. Kandi mwibukiye ni projet imwe. Mugabe icyo no babwira nuko iki kigega kizoba gifite amahirwe yo gufinansa ama projet atandukanye. Murazi muri Tanganyika hari y'amafi menshi, murazi ubutare bw'i Burundi ngo tuzopfa twimbura. Ivyo rero kugira bikunde nk'abarundi twagize urunani nuko tuba twagize ubwo runani tugashira ubwo buryo hamwe bwo kubikora.
iri soko ukuntu tuzoyubaka kujya nagenda babwira kujya nagenda babwira ni igikorwa twabo murabibona ko dutanguye ibikorwa byo gukubura ni ibikorwa bishobora kuzotwara ikiringo cy'ukwezi kumwe nawe munyumve neza rero abantu bipfuza gushira imitahe muri iki kigega ndasubiye mwabashaka gushira imitahe muri iki kigega dutanze ukwezi kumwe ibi turiko turabivuga bivanye n'ubwishi n'ishaka ry'abantu twabonye ukuntu bavyipfuza rero kugira twihege ateka rero kugira mu kwezi kumwe duhejeje gukubura dushobore gutangura kubaka dushobore gukora kuko duhejeje gukubura hazoba ibikorwa by'amaitide diso hazoba ibikorwa byo kurondera n'aba expert badufasha bavuye hanze mugabo mwumve neza niyo azoba ari umuzungu avuye hanze ntazoba aje kuruta umurundi aba barundi bubona babajene biwacu nibo bari imbere muri iki gikorwa abo nabo tuzifashisha bazoba bari nyuma agaciro k'umurundi muri iki gikorwa gategerezwa kuba kambere rero nkavuga ati turatanze ukwezi kumwe uwo yipfuza kugura imitahe ayigura ubunyene niyashika mu kwezi kumwe agasanga twarayikwijije akazi kiwe niyagira imana tukaba tutarakwiza iyo mitahe byensiri twozokongera ku mwanya muga bivanye n'ubwishi bw'abantu uko tubibona nuko kwezi gushobora kutazoshika rero nkatera kamo abavyumva ubwo jengeza aho mvuga ati abarundi twese za miliyoni 13 z'abarundi twiteka twereka makungu ko dushoboye kuko inyuma y'imyaka tuzoja bukana Burundi dutangure kuja gufinansa n'amaproje yo hanze ubwenge Imana yahaye abarundi burarenze tuzoca dutembera mu ntara zitandukanye tugenda tuverifya naho subiremo ndaze hari abantu benshi bakunze kwiyitira Fablice abo bantu bose banyiyitira muri Facebook hari ama profil arenga 10 yiyitira Fablice umuntu azokwitambika muri iki gikorwa mu kujya kwiba bene gihugu nakazi kiwe ntagira umwene gihugu azohendwa ngo nije ndiko ndegeranya amafaranga no suko bimeze ntagira umwene gihugu azohendwa ngo nijewe ngo ngira ndabajanira ayo mafaranga no najewe Fablice ndinaza kubwira ati mama kashi ntuzu yampe uzuyacishe kuri konte zatanzwe kugira nikemeza ko amafaranga yawe wayatanze kuburyo niyijuru ryokoroka ibi bikanka ko tubandanya amafaranga yawe yakuramwo ijana kwijana rero nkavuga ati abo bazokwikinga mukiza bakaja gukoresha amabordero ikintu cyambere tuzokora ngira murabona ubutungane burahari tuzobatura ubutungane hanyuma batabwe muri yompi mwenga niko babivuga rero nkanura abarundi ntihagira umuntu aza novuga ati gusabota canke gukonona ibintu by'abarundi twese ndasubiyemo ubu ushaka ko nabajya bene gihugu bariko bararaba bari hajya nabo bagiramwe ijambo nabo bagiramwe uruhara rero nabasiguriye ico kigega ikindi rero ico novuga ni cyuko kuri iki kijanye n'umugambi w'isoko rikuru rya Bujumbura nababwiye turabona neza ko ari umugambi tuzokora hagati y'imyaka 3 n'imyaka 5 hanyuma twese tukaba twinjiye rero kwibera muri ya Dubai mbe ngira mwabonye igicapo cyayo hazoba hariho ama complex atandukanye hazobaho na etage y'inivo 30 none nimwumvaga abagenzi ko ari ibintu byo kwihiteka hari ikindi kintu kiryoshe shimireje imbere hariho article yagize hanyuma habamwe mu expert yadutereye icyumviro ico gihe yaravuze ati mbe none ati barabe neza ati ntiduhave dusanga ari iby'abantu babasirimu gusa aho yarahejeje kuma icyumviro cyamvuga ati kuri aya ma complex tuzoraba ukuntu dukora complex imwe n'ababa mama badandaza itomati bisangemwo na wa wundi novuga ati adandaza ibiyoba yisangemwo kuko n'umwana w'u Burundi afise uburenganzira bwo gukora icyashaka mu Burundi kimuteza imbere kandi giteza imbere twese kuko kujyamwo ni kibanza kizoba giteguwe neza azoba ari amakori ya leta azoba novuga ati kizoba ari kibanza giteguye neza urumva ko kizoba ari ikintu cyo kwiha iteka twese rero ndangize ndabashimira ndasubiyemwo uno munsi turi kumwe n'umushikiranganje ajejwe iby'inyubako dutanguye ibikorwa byo gutegura ikibanza
nitwaheza gutegura ikibanza ibi byose mubona byahavuye hazoca hakurikira ibikorwa byo kugira ama étude du sol ama geotechnique kugira turabe yanyubakwa y'inivo 30 mu kuzimu hazoja dukora ibintu muri professional ntitugire bya bindi nyuma y'imyaka ingahe tuzohava tubona ngo byatuguye ko no twihiteka dukora ibintu ku buryo n'abana bazotuvukako bazovuga ati ababayeho mu 2024 baratanguye ikintu cyatubereye ibendera. Ego rindira mpeze mugenzi ndindira mpeze ego rero nkavuga ati ndababwiye yuko uko tugiye kugira turagiye kuza turi abafisi ibibazo kuza turaba bishura twarabitanguye mwarabibonye ku matwi nico gituma namwe muri ngaha twaranuguriye turavuga ati abajournaliste bose bo babyipfuza turabahaye ikaze kugira tuze turafashanya gukwiragiza iyi nkuru yose kuko ndababwije ukuri iki n'igikorwa Imana yantumye iki n'igikorwa Imana yadutumye mwebwe kuba mubyumvise uno munsi uzovyirengagiza n'akazi kiwe ninaza ndababwira ngo tuje gukora ikibi ntimuze munyumvire mugu wumva wese ko ari ikintu cyubaka twese tujane twigire mu terambere rero nababwiye contact aho mushobora kuronka izo information amakonte za form mushobora kubironka turafise amasite hariho imitaheyacu.com hariho oneafricainvestment.com canke genda muri Google wandikeyo One Africa Investment Fund canke genda muri Google wandikeyo imitahe yacu ivyo byose ni novuga ati ni nzira ushobora kuronka ko information kubijanye n'ama contact nagenda yababwira muraza kuyibonera ngaha ni 76 ni 96 ni 87 n'ubusa gatanu ni 66 66 59 79 izo ni novuga ati ni mirongo yugururiwe ikigegega kugira twese dushiremo imitahe nayo undi contact zanje nange murazizi mwese ni guteranya amajana 260 na 57 68 41 ubusa kane umuntu azohendwa ngo areka aravugana na Fablice ataciye kuri iyo contact ndabisubiyemo ntaza mbaze rero ndiko ndabivuga ntanga umuco abarundi dukorere hamwe turi kumwe twese birashoboka kandi ubumwe bwacu nizo nguvu zacu ibibazo mese urakoze sigure ko isoko ryo kubaka isoko yahawe ishirahamwe ryitwa Ubaka Nation Group abarigize uburi hejuru wa mbere ni Jean Fabrice iyo Ubaka Nation Group icavuga ati ho kugira tuje kurondera amafaranga mu mabanki cyangwa mu investisseurs no acaba wa mu visionnaire cyangwa wa mu promoteur yitwa Fabrice acavuga ati kubera iki tutokwishiraho ikigega kizofinance uwo mugambi kugira n'inyungu ikiboneka rero leta mu byo bumvikanye na Ubaka Nation Group ni formule iri mu yitwa BOT wanachaka biri mu nzira ya PPP BOT ni build on transfer bisiguri kati leta ivuga ati wewe genda wirondere yukura amafaranga genda wirondere yukura ubuhinga iki gikorwa cyubake hanyuma twumvikane inyuma y'imyaka ingana iki uzocubisubiza rero bisiguri kati iki kibanza ni cya leta ijana kwijana mugabo imyaka twumvikanye irarenga 20 nico gituma nakubwiye ati mu biharuro turiko turabona inyuma munsi y'imyaka 8 amafaranga tuzoba twasize muri iri soko nk'abanyamitahe tuzoba tuyagaruje tuharura rero imyaka irenga 12 turiko turaronka inyungu nibaza ko cyo wa mbere uri mutahe neza neza iyo myaka bumvikanira reka niga icyo menya ko ari kurenga imyaka 20 hejuru y'imyaka 20 amakaro ka kabiri canke mugereranije mu gutanga kubaka ryari neza na neza urakoze nabasiguriye mu byo twari twasinyira mu byo twasinyiraniye na leta yaravuze ati reka tubanze tubaha amezi 6 ya mbere
kuraba ko mu bishoboka urabona ko inyuma y'ukwezi kumwe gusa nibaza ko ukwezi kutaranashika leta yamaze kubona ati ba bantu barabishoboye bisigurika ati rero mu kiringo kizotwara iri soko kugira ribe nababwiye ni hagati y'imyaka 3 n'5 muganda babwire turacari mu byigwa nico gituma twaje gutegura ikibanza kugira icyo kibanza tuce tubanza tugira ama geotechnique ama étude du sol ayo ma étude du sol ni yakunda ko tuca tugira ama devis ayo ma devis tumaze kuyagira niho tuzoca tubabwira ati rero igitigiri kizo cyasoko ryacu rya Bujumbura kizotwara naya mugana kugiye ngereranya nka Fabrice yuko ndabibona bishobora kutazorenza imiliyaridi majana 5 nikuvuga yuko abona bwa mbere ubushikiranganje bwari bwarakoze jewe ibyo bindi ntabyo nzi ndasubiriyemwe abantu babaza ngo urumva ngo none abarimwo ngo ibikini jewe ntabyo nzi jewe fata ko ndi umuntu mushasha wewe umbwiye ati ingunyubakire rero ibiba byarabaye canke ibiba byarakozwe jewe ntabyo nzi ibyo nzi ngivyo narabiberetse ibyo nzokora ngibi narabiberetse yego rero ubu turi ku rupapuro rushasha ibyo bindi by'impapuro za nyuma ntimumbaze hanyuma isoko ryamara kubakwa nukuvuga mugururira mbabare gatoya muramaze kw'icyumviro cy'ibibanza bizoba bihari ibyo navuze ko tukiri mu byigwa turacari mu byigwa inyuma yuko nitwaheze ibi ama étude du sol agahera twe icyo tuzoca dukora novuga ati ni byigwa architectural tubihejeje niho rero tuzoca dutermina ama metre kare ama metre kare imwe igiciro cyayo bivanye n'amadevi urumva ko duharuriye ku ma metre kare nawe niyo uzoba ushaka ati je shaka imetero imwe kuri imwe bivanye na mikoro yawe uzoronka cyangwa niyo uzoza uvuga ati jewe nkeneye flow yose ibi yanje uzoronka Fabrice n'ugenda bakengurukire akabazo kanyuma baza nta kibazo nikabe nakanyuma n'ibindi ushaka bari mwavuze yuko yoshaka kuba kwa ino soko kuri miliyari 50 gusa nyumviriza neza nyumviriza neza jewe natanze akarorero mvuga ati ivyigwa twakoze rero nimba twakoze ivyigwa byo kuvuga ati mbe nk'ubu twogira ihangari duga ati byogenda gute ivyo rero nivyo navuze mugurumva inyuma y'ukuvuga ati Fabrice turabona wo bishobora turakwizeye icyambere wumva nari gukora cyabaye iki nicyo kuvuga ati mpuruhusha ngende kwapima ndabo ko hangana mpuruhusha ndabe ama etage yo bamwe uko angana ariko nicyo gituma ndakwereka ati ngibi bicapo ntibiri fixed iyi ni design gusa ariko abazi engineering canke n'abatayizi sinoza kukubwira ngo hazoja etage ya 30 ntarakora étude du sol nicyo gituma ubona leta yaciye twugurura amarembo ati hubwo genda mukureho bijya byose bihari ibyo vyigwa bibubunyene kugira tuce tubwira bene gihugu mwese ibi bibazo uri kurambaza ucumbaza ndaguhinyisha igoroye ndakubwira ati gitigiri niki abazoba mu bazoba bangana uku erega ibi nababwiye si bya Fabrice ni ibyanyu ni ibyanyu kiretse utazogura bubutaye gusa ego urakoze nitwa Ingene nkuru ya magazine nagira mbaze ikibazo cerekeye imitahe mu bijanye n'isoko y'imitahe baravuga bati umuntu agura imitahe ntarenza imitahe 50 kugira ngo ntihabe abihariza imitahe reka twashaka twaze mbeganye imitahe ingahe itazorinzwa urakoze nababwiye n'ubwa mbere mu Burundi habayeho ikigega ico biyita fond ico biyita fund mu Cyongereza ishobora kuba mutual fund mu Cyongereza ishobora kuba hedge fund urumva kuba ari ubwa mbere bitandukanye n'ibitwari dusanzwe tuzi bisigurika ati nasiguye hasi handi umuntu aca aterura imiliyaridi 100 akacaza we kuguhonyora ngo ni kubera ufise umutahumwe aha twese tuzoba tungana mugabira n'ugururiwe kuba ari bo bose ko imitahe yose ushaka shiramo niyo wohera uno munsi uvuga ati ku munsi ngura umutahumwe shiramo twebwe twifuza ahubwo twese nk'abarundi tuvuze
tugwizemwo imitahe sivyo suppose abarundi bari hanze tugakwiza miliyoni nk'amajana 5 z'amadolari wibuke ko nka miliyoni 100 z'amadolari hazorenza kuruba none wumva twicaranye miliyoni 100 z'amadolari ibitoro ntituca tubize satelite ntituca tuyiduza hejuru tukigirira ubundi muhora atariri imitere urumva ntiwumva ko tuca tugura ubwato bugezweho ifi zahora zicwa n'ubusaza muri Tanganyika tuziro ntiwumva ko tuca tuja muri Amerika mbe urazi ko tugiye muri Amerika twifitiye amahera yacu tuca turusha agaciro abazungu mugata amahera dufise ntibikunda kugira rero dushobore kuronka amahera nuko tujya hamwe ariko Fabrice yes sir turamenyera mu Burundi tubona abantu baza bagatangaza ibintu mugabo mu nyuma tukabona bibandanije abantu uyu muntu burya jewe yobanze gabagenzi ni mu munyishuri ibyo wabonye jewe muri miriwa muri Kamensi Burundi Village hari umwaka byatwaye tutabeje zijya nzu zari bwabeho mu Burundi genda mu Kabezi muri Lake View Paradise turi kuri dare kabiri projet y'imiliyaridi 30 je nta na banki nimwe ndaja gusaba amafaranga byose bikogwa n'abana b'abarundi abagispora bene wacu urumva rero hubwo niki nicyugurura amarembo rero ntimushidikanye nk'uri kurabaza ico nturagaruka inyuma y'ukwezi urabe urumva ucumenga urantunga simave ndagushira muri babandi kubera kahise tubona abantu batugira ibintu byabo tubone ibikorwa ivyo ni babandi bagara ariko urumva je ndabihaye mwese byumve meze nka wa muntu novuga ati nahora ndira ku sahani yanje jembe ubwo urumva ko naruye ndavuga ati twese dusangire suppose nk'ubu turavuze ati dushiremwo reka tugura imitahe iyo mitahe ntibonetse ciye mvuga jewe Fabrice simumba kuko ibyo kujya ku munsi nkavyo mbuze none wumva ari je nzoba mpombye canke niba abarundi bazoba bihombeje nico gituma mvuga ati ni kigega gifise amategeko akwiye ni kigega gifise byose bikwiye mwumve ko na Jeff Fabrice ntanajuru afise yo kujya kugera ico kigega hazoba ari abantu bafise ubuhinga bukwiye ku rwego international ibintu bigezweho murakoze